Mwaramutse mu Burundi turafite ibibazo bikomeye cyane dusaba tuvuga ibibazo by'ubutunzi petroli bura amadovize akabura imishahara mikeyi tugacamo n'ibibazo by'umutekano bitangiye kuba ku masoko bayaturira n'ibindi aho abadede kwemera ati hari ikintu kibuze nyene dutwaye igihugu baguma barondera abantu bagiriza mugabo niyo babikoze naho nye usanga bariko bakonfirma bariko bemeza yuko bari incompetent yuko badashoboye ukuntu bavuga ko abantu babica nke batatu bari mu Bubirigi canke sepa muri Uganda aribo batuma bataronka petrole canke bataronka amadevize vyerekana incompetence diplomatique ukuntu bavuga yuko amasoko aturirwa n'abansi bavuye hanze ku gihugu gifise umutekano wose 100% vyerekana nuvuga incompetence sécuritaire ahubwo kumenga kiritaha bivuga ngo kirapanze ariko reka mumvize ino ntumwa yabo ivyivuga hanyuma tuheraho nyene nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. Ibyo bavuga binyuranye n'ibyo bakora wagirizwa yuko Burundi bwa budatera imbere atari bakwiye kuvyagirizwa uti gute abo nyene muri ko muravuga cyane cyane nyuma y'igihe bananiwe gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 niho benshi bafata inzira y'ubuhungiro mu gihe ivyo bibananiye baciye batangura bose uko bangana bagenda bazunguruka isi yose basaba yuko bofatira ibihano by'ubutunzi igihugu cy'u Burundi kuva ico gihe ngira muribuka yuko Burundi bwahora buronka ico bita appui budgetaire n'amafaranga y'imfashanyo adahaga Burundi gusahagwa n'ibindi bihugu kugira ngo babisahirize muri budget babateguye gukoresha imigambi y'iterambere muri uwo mwaka kuva ico gihe barazi yuko bakoze ibishoboka byose barambika ibara Burundi bambika ibara ubutegetsi Burundi buja kwirotuva bosanga iyo appui budgetaire yarigizwe n'ibice 51 kwijana by'amafaranga kenewe muri budget y'igihugu atavyo bakironka no kuvuga leta y'u Burundi yategeza gucigwana intambara yo kurondera ingene zibiri ico gihengeri gisiga. Okay, reka tugezaho abantu b'impunzi yavuze ko ari impunzi n'impunzi bantu b'Imana mu bantu munyumviza benshi mwese mwarabaye impunzi alright okay abantu b'impunzi nibo bagiye hamwe bo canke umumwe individuellement baragenda baca mu Rwanda baca muri Congo baca muri Tanzania baca mu Buganda baca muri Egypte baca muri Middle East baca muri Europe baca muri Amerika baca muri Canada barahagarika cooperation y'u Burundi n'ayandi makungu muri make barageka imfashanyo yahoriza baragenda noneho pana hanovuze bilateralement multilaterale zijya za FMI za World Bank canke Banque Mondiale hari yanandi mashirika za Union Européenne hose baragenda bati hagarika baca barabumviriza n'abantu ata muntu yasohotse akomeye bo ko mbore rufikiri yari muri gouvernement mugabo naza ko atari ko mubo bavuga atarimwo bariko bavuga abantu b'abasivile batari no muri leta Sinduhije atari n'umusitani wa commune Pacifique atari na chef de quartier bariko bavuga abantu très simple citoyen hagiye ko yuko ari n'impunzi mugabo bashoboye gutsinda diplomasi y'u Burundi diplomasi igizwe na inarme y'abadiplomate handafise liste bantu b'Imana ngiyi liste na print bwo muyibone. Donc u Burundi bufise ambassade mu bihugu presque vyose vyo bon pana presque vyose mu bihugu bitari bike mugabo aho hose aragenda umuntu umwe abantu babiri barabatsinda muri diplomasi reka abo bantu ndabasome ngaha mubabone kugira ngo tumenere inda kurutoke. Donc muri Afrika Uburundi bufise ambassade Abuja muri Nigeria Edouard Nduwimana niwe ambassadeur muramuzi yabahaza ari umushikiranganje umva n'umuntu akomeye cyane mugabo Pacifique yaragiye ati no Edouard Nduwimana wenda kuruta Nigeria ntisuye kurungika petrole kuko Nigeria nayo irafite petrole agena muri Ethiopia Addis Abeba Willy Nyamitwe muramuzi Willy Nyamitwe n'umuntu azi kuvuga cyane umudiplomate akomeye cyane mugabo vyarashobotse sepa bararungika umuntu w'impunzi arageka Ethiopia kusubira gufasha Uburundi. Egypte i Cairo naho nyene n'ibihugu nuvuga vy'abarabu aragenda arahagarika Omer Ntezimbere niwe ambassadeur sinzi uwo batuye muri Egypte abo ba Pacifique aragenda ati turungitse ambassadeur w'iwacu ntiwuge umuntu asubire kumviza Omar Ntezimbere
Tanzania Dar es Salaam bo kumbureho baracafitana imigenderanire reka tubifate ko mugabo kubera ki Tanzania itofasha Burundi ngo runyo petrol ko bwo bufise access ku nyanja nk'akarorero. Anyway, Tanzania kandi bafite ni ambassade Arusha, Mbakenga Leonidas ni wariyo. Uganda Kampala hariho Jure ndiho kubwayo brigadier general ni wambaza. Mu Rwanda baracafite ambassade burya hatari. Tanzania Kigoma hariho konsila, DRC Congo boreke tubivanemwo, Zambia bafite ambassade, Kenya bafite ambassade, South Africa bafite ambassade, Maroc bafite ambassade, Algeria bafite ambassade, Maroc kandi bafite konsila. Voilà. Muri Europe Berlin, muri Germany Annonciata Sendazirasa. Okay. Belgique Bruxelles turamuzi terasi ntayiraje ariyo. Netherlands harimo Isabelle Ndahayo. Hariho United Kingdom canke UK yaribwo ubwongereza baramufiseyo. Urusiya turamufise sinzi gituma Uburusiya butotunga iki gitoro kufise cyinshi. France Paris barafise. Italy turamufise. Turkey arahari. Switzerland arahari. Urumva ibihugu byose dufisemo ambassade n'aba ambassadeur kandi asidi bamwe babaye muri gouvernement muri ko murabumva. Bo mu Buhindi arahari i New Delhi Aloyize Bizindavyi. Hanyuma Dubai harimo consulate burya iri defense ni wayitwara. China harimo ambassade twabwa no mu major general. Saudi Arabia Riyadh arahari naho. Qatar arahari naho nyene i Doha. Donc abo n'aba ambassadeur bari mu bihugu bitandukanye twavuze muri Afrika, muri Europe, mu bihugu by'Abarabu, hanyuma canke no muri Middle East no muri Asia. Hanyuma North America muri United States turafise mission muri ONU, mission permanente muri ONU. Turafise Washington DC ambassadeur. Bo Australia Perth okay ho ni consular. Ariko kandi urika ko hari n'undi mu ambassadeur menga aherukira Geneve sinzi gituma ntamonye ngaha kumbere ni muri UN sinzi medantureka. Urumva ko dufise aba ambassadeur indiri bari partout en Europe mu bihugu vyinshi, ariko birashika abantu babiri b'impunzi baragenda barahagarika imfashanyo yose yagomba kuza, baragega petrole yose yagomba kuza. Ivyo bintu boca ubisigura gute? Mwabadedemaho muri mumbwire bishoboka gute ngo igihugu gihagarikirwe imfashanyo n'abantu babiri batatu gifise aba ambassadeur bose bari gukora iki? Nico bagomba kugira. Abo bantu mwarabirukanye ntibagenda barababembeza. Bien sûr umuntu mwirukanye ukamugurukisha twiwe ukamukira urubanza rwo gupfa, wumva yuko azogenda avuga ngo wacu ni muri paradizo, muza kubera kutaja muri paradizo. No, bagomba ku come on, nimwe mugomba kwivugira. Nico kinama embassy ashinzwe. Bon rero sinzi ukuntu batamaramara kuzabwira abanyagihugu ngo murabona ngo Pacific ibintu byose yavyugaye kabisa ngo turagowe. Ntimunamaramara abantu mukuze muri ko muravuga ibintu umenga muri abana. Et puis Uburundi n'igihugu gitafite na opposition wanashaka. Ibihugu bimwe usanga opposition ari nka 50-50 presque. Donc ari nyene ntoyi cyane. Muzuze murabe amatora muri Amerika baye usanga haba ama presidentielle haba muri Senat haba muri the House usanga ari nka 49 52 51 49 biri very close ku buryo hagize abadepite cyangwa abasenateri babiri bahindura ku munsi w'amatora ku mugihe cy'amatora kuri police runaka, iyo police idapasa canke bisaba ko baja kunegosia mu wundi mugambo kugira ngo bashobore gupasa ama politique. Muga mu wundi mufise inzego zose kumenda ja gushika ku vy'imiriro navyo bishoboka gute ngo mugire incompetence ingana nk'uko muze muragiriza opposition ko ariyo ibagirira nabi kandi ata opposition munafise à proprement parler. Mbere wanashaka nuvuga ko Uburundi atahana intambara mufise dimwe ibegereye cyane, kuko tugiye kuraba intambara mu bihugu vyinshi, hari ibihugu vyinshi mu intambara. Nako ndaraba hano kuri World Peace kuri website imwe yerekana ibihugu bimwe intambara batango Conflict Connect. Barafisa amadata ngaha aho bavuga exactement ibihugu bikiri mu ntambara, ibavuga ko ari extreme. Urumva Uburundi ntiburimo muga muri ivyo bihugu byose mu butunzi biri hejuru yacu, ibintu barabifise encore
kandi biri mu ntambara bimwe mazimwe intambara igihe kirekire cyane bo ntituriga tubona Palestine iharwa mu bihugu bikenye bo kubera Palestine ngene kiraba igihugu wa problem par cyo mu madata mugabo Myanmar mukunze kucumva kiri mu ntambara kuva kera Timoriste bo Syria muramakikize ko kimaze intambara myinshi cyane irakora no kwekana president de la Republique wao bo Mexico bo neza ko ari abantu by'amakartere mugabo nyine harugwamwo Nigeria byiharugwamo nabo kuri muri conflict kumbure ko barabajya abantu bababoza boko haramuzanzi ko ziraba dogoya voilà nka karorero Ecuador ko ntavyo tubizi ko ni musada America na za Brazil na za Haiti it's a failed state sino gituma nko Burundi bushobora kujya musi ya Haiti ni igihugu cyatemvye nta muntu cyitwara ko gitwa n'abagangisteri Sudan kimaze imyaka kuva nkivuka je Sudan yari mu ntambara navutse Sudan mu ntambara na John Garange bo kumbure natangwe kumviza radio sinzige yatangwe mugabo umva ni yakera cyane bo Sud Sudan ntibayishizemo mugabo nanyene cyangire musika gatoyi mugabo nanyene tukuri conflict Pakistan murazi tukura twumva za Pakistan za Afghanistan bo urana ko bashiramo Cameroon nanyene ngene baba terroriste hari hanyuma DRC murayizi mu ntambara Ukraine mu ntambara bo Yemen iri mu ntambara murayizi Somalia iri mu ntambara murayizi Uburusiya buri mu ntambara murabizi bo Iraq twakuze twumva iri mu kajagari Sud Sudan barayishizemwo bo Mali naho nyene hari abamana intambara zabajya abantu bagize babadogoya bo Uburundi ngaho buri kuri 30 bo nabwo burimwo mugabo ndi ukwereka bo baravuga kumbure impamvu babushize ngaha urane kindi vuga ngo turbulent no kuvuga kumbure intambara ikomeye mbeda ntureka ico shaka kuvuga nuko Uburundi ntabwo buri mu ntambara ikomeye ugeranije n'ibindi bihugu navuze bifise intambara en conflit iri ishushe ikaze mugabo ubisigura gute ngo Uburundi tugiye turavuga ngo twebwe dufite opposition ngo abadiplomate ntaco bariko barakora nico bituma dufata ibihano nta sanse bifise nta sanse mugende mwisurumo wadedemwe muronde bindi mubwiranya gihugu ntimutavuga ngo ni Pacifique ni Niyombare ni Sinduhije abo bantu batatu nta diplomasi bafise nta gisirikare bafise nta budget bafise nta gouvernement bafise nta credentials ntashobora kuvuga ngo genda rwitsungu unserukira mu Bubirigi cyangwa mu Budagi mugabo mwe mushobora kuruka ambassadeur mu littéralement vyose ushobora guti turonse ambassadeur baramwakira sinumva ukuntu muneshwa n'abantu babiri bavugira kuri X mwebwe diplomasi kabananira kugeza bakatira imfashanyo yose bakatira petrole bakakatira buri kintu nico ndashaka kuvuga sinja kumviza cyane ibintu yavuze Mbayahaga maze ko kuvuga ibintu byinshi mugabo cyo novuga nico kintu cyuko abadede mwemeza yuko mwana niwe mugatsindwa muri diplomasi n'umuntu umwe abantu babiri nico ndashaka kuvuga kuri ibisije ahandi hantu nyene abadede bemera ko ari incompetent ni kuri ivyo bintu vy'amasoko iyo bashoboye kuvuga ko atari bayaturira bakarondera ko undi muntu yaturira naho nyine cyo tubaza ibibazo ariko reka twumvirize ingene Mbayahaga bisigura hanyuma cyenda mubaza ibibazo impamvu mu gihugu gipanze abantu babatera bakabaturirana amasoko babona kuko ibitero byo gutera igihugu cyo gutera simpaka amasasu oya kuko amasasu yo baraze ko atavyo boshobora barabibonye barabipimye inshuro zitari nke iyo rede tabara bavuga n'abandi baje bitwa kundi uko binjiye nta wasubiye inyuma baraze ngene bigenda mugabo no munsi ugiye kuraba intambara ziko ziraba aya n'amayensandi criminel bo umva ko atanguye kuri inkinga rede tabara nivyo vyabaye imbere ni insandi mu bisanzwe ari kwinsiniwa yuko abatera intambara donc abo bansi bo Burundi aribo kandi bari kwatura n'amasoko criminel ko ari criminel j'avoue ico pe neza ko bose confirmer ayo ma insandi ni criminel ntashobora ko ari accident tugere kumenya ninda yaturira nico tukine kumenya no kuri niko ndavyumva jewe kuko sinumva uko ryoshe umunsi ejo hagashirindi ukabona hari abantu babikokeza bavuga ngo ibintu bizobandanya uko ucuvuga ngo ni ibintu by'imiriro yaduka ariko na cyane Mbayahaga ukuntu kuva isoko ya mbere ihiye hazi imyaka 10 tukiza twumva enquête iri conclusive nimwe tugize twumva ingamba zafashe zo kwirinda ko aya masoko atoturigwa tugize twumva ko ari hamwe hashoye kuba installer kamera tugize twumva ko hari ikizimya moto cyo cyari prêt ku isoko ya 4 ya 5 6 y'umunani y'icenda y'11 tugize tubona umutegetsi aza kuri radio akavuga ati mutwihanganire mugire impuhwe tugiye kubiraba tugize twumva enquête ikorwa mu gihe hari kime nkiyo
amasoko ni nka backbone agati k'umugongo k'igihugu nk'u Burundi kidafise ahandi hantu kivoma hazo kuzana n'aba expert bo hanze turabire kora forensic naho bari kuja i Kenya cyangwa abacuti bo mu Buhindi bari kuzana equipe bati bon turasanzemo poudre bagatracing iyo poudre ikorerwa iva hehe ko musa petit à petit bakabona ikibazo cavuye mwe kuvuga ngo vaguement ngo nabansi igitoro cyabuze nabansi ibigi nabansi amabarabara nabansi amashure nabansi it's so vague and stupid man ni mukore enquête mushire ko amayo mazina tubamenye dushaka kuvuga vaguement sino abansi n'abadede jewe sino bakora kwiceye kuko ivyo byose batse kubikora yabatari bo batse kuba bari korakora zo enquête tazo bigera bakora why not n'amayensandi criminel mugabo nibaza yuko batoshobora kuja kwatiriwa ku butegetsi kuko ubutegetsi burazi yuko buteza gutunga igihugu buza ama projet uvyo bariko barakora but anyway ubutegetsi nta ma projet bafise abadeni nta ma projet bafise no kuvona kuvyina gusa no kujya no kuyiba ama projet nayo wabo yabonyene mugabe ikintu c'amasoko encore une fois agenda kivuge mu vy'ukuri nanakivuze n'ubwa mbere reka ubu ngumere kuri hypothèse ko abantu bari Korea turara abansi abo baboburuguri kuvuga abo basinduhije bo sinzi boburuka ko ari mu Bubirigi ko ari mu Rwanda ko ari muri Congo sinzi ko sinduhije ko ari muri Congo ko ari mu Bubirigi ko ari muri mais dans tous les cas ko atari Bujumbura ko atari Burundi bakaba ari Burundi naho nyene urumva yuko ntabwo gipanze bakaba bari mu Rwanda bari muri Tanzania bagacengetera mu majoro amwamwe bakaja ku mupaka ntimubafate bagaturira amasoko bagasubira bagasohoka naho nyene uvuga ko ntabwo gipanze bakaba bari mu Bubirigi ho bakaba commandita ibintu bari en Europe bigakogwa nko kumengana amadrone barungika mu ijoro ari silencieux agashika ka dropping akana gaca subira hejuru naho nyene uvuga ko gidapanze ntiducungerewe ico umuntu ariko yacu agisigura uti kubera iki igihugu kirimwo la police nationale yose novuga ko iri kurande rwa dede igihugu kirimwo l'armée nationale igihugu kirimwo ntuzeye SNR igihugu kirimwo na documentation y'igisirikare baza kwiyo bikomeye bafashanya igihugu kirimwo zindi documentation uvuga informel za Neva n'abande bo igihugu kirimwo imbonera kure zirwa zirakizura uko bukeye uko bwije buri quartier buri mutumba igihugu abantu bose batoye SNDFTD ijana kwijana no kuvuga nta n'uworo nkasaba indara je gukora icaha nta n'uworo nkawe yinyegeza abo mufata directement ayo masoko n'ibindi bibanza vyinshi bafise sécurité iri locale iri kuri terrain ivyo vyose wosigura gute ko hari abantu bari ko baca mu vyanya vy'intoki bakagenda bagatura Ingozi bakagenda bagatura mu Kayanza bakagenda bagatura mu Cibitoki bagatura Gatumba bakagenda bagatura mu Kamenge bakagenda bagatura mu Buyenzi bakagenda bagatura wumva igihugu gikingiwe koma ivyo nta sense bifise muri make nce ndiko ndavuga pour conclure sinja kuvuga birebire kuri Mbayahaga ibi bintu bibiri vyose iyo leta yemeye ko ayo masoko ariko n'abansi bavuye hanze kuko rest face it ntibariko ko n'abansi bari mu Burundi ko bari hanze biboneka yuko uburundi umutekano udahagije biboneka yuko ijya mvugo ya kirapanze ari imvugo ya slogan kuko iyo gipanze ntibishoboka mu gipanze ko hashobora kuba imiriro ingana uko akabura naka enquête naka bavuga bati bon uwo muntu yituriye yazanye poudre yitwa kunuku twashoboye kutohoza turaba amakamera kwibarabara jo n'importe quoi twadesize twabonye yuko yaturiwe ndanaka atumena naka yadukize mu gato ko turamurondera muganga ko nivuga ngo abacike bari kwaturira amasoko yose kandi muri averti ndavuga ngo ano averti en vaut 5 millions 13 millions pour le cas du Burundi matsako mwarabafashe mugo niba mutafata ntigipanze umutekano ntukwiye harimo rakine nyinshi cyane harimo ibinogo byinshi cyane umva nigiye muzotegwa bo kuko umuntu yaturiye isoko akagenda nikicaye kubuza ko yari gusiga habitse ikigwanisho nk'akarorero kuko iyo yimbaye muri duke yaturiye akabeka ikigwanisho hoho ntimupfuye muno bimenya ariko urugamba rutanguye donge muri make ntigipanze sivuza dimetesa no kuvuga ko nta security abanyagihugu Burundi bafise bo ica kabiri insubiye inyuma kuri mwe vya diplomatie encore une fois vyerekana incompetence diplomatique ya dede kumbure iva yuko mugenda murarungika abadiplomate badashoboye ahantu peut-être ariko kumbure sivyo nuko abadiplomate murabarenganya bajya kuba avocat du diable bajya kudefanda igihugu
amakungu yose azi ko kirwaye, corruption index corruption ibiri hasi. Ivyo muvuga ngo abavuga reporting biriko biraba nakayanyurujwe umenga Pacifique system ya Ndondeza iyi weekend bazokwerekana abantu banyurujwe. Bajya abantu Mbayahaga ndagusavye uzoje kuraba ijya live stream cyangwa kuri website yabo uti muri iyi liste y'abantu twabonye baranditswe ko n'amazina n'ibiki harimo abantu batatu nabonye babesheyiwe kubera iki abo bantu umwe ari mu Bubiligi undi ari muri Hollande undi yibera mu Kayanza twara taxi. Abo bantu ntabwo banyurujwe mubitubwire anko nifamuze ngo nibo banyuruza ni ya security ndakwiye je igihugu umuntu anyuruzwa uko bwije hari gisirikare hari SNL hari bonera ko hari biki ntibatohoze ntibafata uwo muntu numva ko cyo bari muri gihonomo. Shatse kuvuga encore une fois muri bimaramare iyo muri kumaja ku mateleviziyo mukabesha abanyagihugu ngo ibivyaha biriko bikorwa n'abantu bari mbari sana b'impunzi. Iyo upfumuvuga nk'umuntu w'umukommerce akomeye uvuga turagenda Dubai akavugana n'aba prince aragenda sepa muri Amerika akavugana na za Microsoft, abantu b'impunzi ntibareko barajigumiza mabadedemwe gipanze gute muri kujumuza n'impunzi zitatu gipanze koma sawa. Nimugire umunsi mwiza.